Bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info Plus, famille B-Info Plus, kanda baramutse ndabahe n'ikaze makino iganiro cyacu cuno mugoroba igenekerezo rya mbere kwezi no kwa gatandatu umwaka no w'ibihumbi 2025 nkuko bisanzwe reka ntangure nifuriza intango nziza zo kwezi kwa gatandatu twinjiyemwo muzobironkemo umugisha ndetse n'ivyo mwifuza vyose. Uno munsi kuri no mugoroba ntoye mikro kugira ngo tuyage na cyane ku bintu bikomeye aha mu karere kacu, ndavuga mu karere k'ibiyaga bigari. Tugerageje kuraba mbega ni kubera iki abarundi twirira ipiripiri ikababa abanyarwanda. Akantu mukumve neza, ni kubera iki abarundi twirira ipiripiri ikababa abanyarwanda. Ibikogwa abarundi bariko barakorana cyane abasirikare mu gihugu ca Kongo biriko birababaza abanyarwanda, mu gihe nabo bokora ivyabo bagakora ivy'iwabo, nibarekane n'ivyo Burundi bakora ivy'iwabo. Ibi biri mu kiganiro twabateguriye mu buryo bwiramvuye, ndetse tubereke n'ingene igihugu cy'u Rwanda gishinjwa cyane canke kigirira jaru n'ibiriko birakogwa n'igihugu cy'u Burundi. Tuvuye ngaho turaza kurabira hamwe uko iyi FARDC yo mu gihugu ca Kongo iramutse itazibiye ibihengeri bikirimo intambara izokwama yisubiriza uko bukeye ubwo kwije nta buryo na bumwe ino ntambara yo mu gihugu ca Kongo izokwigera ihera mu gihe iyi FARDC itavuyemwo ibihengeri vyinshi bikirimo. Ibi navyo biri mu makuru twabateguriye. Cyo no gusaba wo dukurikirana nuko wotora gatebe ukicara kugira ngo uhumvire ivyinshi na cyane kubinyegezwa biri muri ibi navuze mu ntangamarara. Murabizi rero Simba Dume, by the way ndi kumwe n'umusisanguzi kugira ngo atubwire vyinshi, nubwo turi kumwe muri studio yampaye ubutumwa nagomba kino bashiramo kugira ngo mubukurikirane. Ndazi yuko abantu benshi muba murindiriye ivyinshi cyane kubinyegezwa biri mwizi ntambara zo mu gihugu ca Kongo. Ariko imbere ko rudamuha akazi na karibu, reka manzi ndamutse cyane wo muntu hose dukurikirana, yabo uri mu Burundi, muri Afrika muri rusangi, Europe, Asia ndetse no muri Amerika, abaherereye mu mpande zine zose zigize isi bumve yuko tubaramukije cyane. Bwana musanguzi ndakuramukije, ndaguha n'ikaze makino iganiro cacu, ndetse unabwire abantu ingene igihugu cy'u Rwanda kiriko kiragira jaru canke kibabazwa n'ibiriko birakogwa n'igihugu cy'u Burundi, ndetse wongeye tubwire na cyane ku bihengeri biri muri iki gisirikare cy'igihugu ca Kongo. Amahoro cyane bwana journaliste, reka nongere ndakuramutse muri amasaha y'ikigoroba, nizera ko ukomeza kugira ibihe vyiza. Reka ndamutse kandi n'abadukurikiranye mbere, ndabahe n'ikaze muri kino kiyago cacu cy'uyu munsi, aho tugiye kuganira kuri bimwe n'ibindi mu biriko biratuma igihugu ca Kongo kiguma cizizirwa n'intambara z'agasakisaki kandi zidahera. Bwana journaliste, abantu benshi bariko baratwidogera, ngira ngo bamaze kubibona, aho bibaza impamvu tuguma tuvuga ku makuru arangwa mu gihugu ca Kongo umwanya ku mwanya, ndetse bamwe bakavuga bati none kubera iki mutavuga amakuru y'iwanyu ibyo muri Kongo mukavyihoza. Icambere nuko bwana journaliste twamenyesha yuko amakuru yo mu Burundi turayavuga kandi cyane gose, ahubwo abo bavuga yuko tutavuga ibyo mu Burundi nibaza yuko batadukurikirana, bahora badusamira hagati. Ikindi rero kinatangaje nuko abadukurikirana bavuga amajambo benshi sabarundi sinabakongomani, abenshi nabo hakurya Kanyaru mu gihugu cy'u Rwanda. Rero umuntu acaye baza ati none kubera iki bano twe twirira ipiripiri aho kuba batwebwe ikababa bajya abantu bo hakurya Kanyaru. Aho umuntu acaye yifashisha umugani w'ikirundi uvuga yuko uwugwaye amabinga nako wiketse amabinga abayagwaye. Twebwe tuvuga ibyo muri Kongo kuko tuzi neza yuko bituraba, kandi noneho inzu y'umubanyi iyihiye utegerezwa kuyizimya, kuko utayizimije na gwawe iratokombera, irafatwa igasha igatokombera. Niyo mpamvu rero boreka kutwumviriza mu gihe ibyo tuvuga bibajya,
ariko kandi nimba babikunda bakavyankira ku minwa niravyumve mugabo bareke kugira ico bavuze cyo kutuzivya, kuko twebwe sibo baduhaye uburenganzira bwo kubivuga. Igicatumye tubivuga kiriho kandi tubivuga tubifitiye novuga ibyemezo ndetse n'uburenganzira. Kanatsinda nabo benshi barabivuga ko usibye ko bobo bagoreka bavuga bashiramwo ukuri guke, ibinyoma akaba ari byo biba byinshi. Mu yandi majambo ngira ngo babonye yuko tubavuguruza, tuguma tubeshuza ibinyoma byabo kumbure, bagaca bashaka ko twebwe twohora ntidusubire kugira ikintu na kimwe tuvuze. Niyo mpamvu rero natwe tutazoreka kuvuga, kuko abantu barakeneye ukuri. Ikintu cisha abantu ni kinyoma. Tuzovuga ukuri gushika naho umuntu azokwihitiramwo ikinyoma kizi kandi n'ukuri akuzi. Abantu benshi barifuza yuko bona journaliste dusubira nko muri vya bihe twarimo za 2015, aho mu gihugu cacu c'u Burundi abantu benshi bahunze intambara yo kumbuga ngurukana bumenyi, intambara yo ku maradiyo ndetse n'intambara yo ku munwa gusa. Mu Burundi nta ntambara yabaye muri 2015 yari gutuma abantu batizabo bagahungira mu bindi bihugu ndetse bakaja mu makambi y'impunzi. Kabisa iyo ntambara nta yigeze ihaba, ariko kubera bari bayiteguye babategura n'amakambi y'impunzi bazoshikiramwo, niyo mpamvu bayigwanye ku mbuga ngurukana bumenyi, barayigwana ku maradiyo, barayigwana no ku munwa, ndetse abantu baratabaromoka igihugu bahungira mu bihugu bitandukanye, aho igitigiri nyamwinshi cyashoboye guhungira mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo rero nimwe mu mpamvu zituma twebwe Info Plus tutazohagarika gushira ukuri ahabona. Niyo mpamvu tuzoguma dusemerera twereka abarundi ukuri kw'ibiriko biraba mu gihugu cyacu cy'u Burundi no mu karere k'ibiyaga binini. Turafise abantu benshi mu Burundi bahari novuga batishimiye uburyo babayemwo. Bitavuze ngo nuko babayeho nabi hibambewe, ahubwo ntibishimiye uburyo bahabaye kubera indongozi zihari batazikunda. Aba ni muri babandi bakeneye gutwagwa nabo bakeneye. Mbaye direct ni babandi baribwa iyo batariko baratwagwa n'abantu badahuje ubwoko. Aba ni babandi inzira demokrasi batayerekwa, babandi bamenyereye y'ama systeme yabo y'amakudeta. Nashaka rero ndabaca intege kabisa, ndababwire yuko ivyo mu Burundi twarabisezereye. Ubu mu Burundi tuzoza dutwagwa n'intwaro twitoreye, tuzoza dutwagwa n'abayobozi twebwe nyene twashoboye kwitorera biciye mu nzira z'amatora. Ariko nubwo biruko bwana journaliste, tumaze iminsi dusemerera tuvuga yuko iyi ntambara yo muri Kongo bakeneye yuko baza kuyibandaniriza mu Burundi, kubera yuko muri Kongo byaramaze kubananira. Ibi ni ibintu tumaze iminsi tuvuga, kandi si amakuru twifondeye, kandi si n'amakuru yo guhuruza, ahubwo n'amakuru ava kuri bajya nyene bakeneye kuza gutangurira intambara hano mu Burundi. Byari bizwi neza yuko bakeneye gufata igisagara ca Uvira kugira ngo bikunde bace batiza kandi bita umurindi umuhari biserede tabara, kugira ngo nako baze bambaye umwambaro wiswe tabara kugira ngo bagwanye leta y'u Burundi, gutyo byitwe yuko ari abarundi bariko baraharanira ubwenegihugu bwabo canke se uburenganzira bwabo. Ariko ntabwo birakunda yuko igisagara ca Uvira banacegereza, kubera yuko aya mateshwa izi ngabo z'u Burundi FDNB zayamenye bugica, zica zibasanga hakurya aho bipfuza kumenera kugira ngo bashike mu Burundi abariho batanira mu mitwe. Intambara rero bona journaliste aho hakurya ya Kongo nta utazi yuko irimbanye, nta utazi yuko muri Kongo intambara ikomeye cyane, ariko kandi
iriko isotera kuza mu Burundi. Ibi twarabyerekanye kuva kera yo kubona journaliste muri bino bihugu biri mu karere kacu yuko igihugu kimwe kibayemwe intambara uyu mwaka ikindi ubundi ica iza hano tanga karorero mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 993 niho novuga abansi b'amahoro badukomye mu nkokora batwicira perezida wacu twatoye biciye mu nzira y'amatora incungu ya demokrasi ariwe Ndadaye Melchior hari muri 1993. Ndadaye yamaze gupfa muri 1994 intambara muri Kongo nako mu gihugu cy'u Rwanda yaciye itangura 1996 muri Kongo intambara iba iratanguye na urumva yuko twagiye duhererekanya kandi ibi abazi amateka y'izi ntambara kuva kera cyane niko byamye bimeze kandi twavuze yuko kenshi amateka yisubiriza. Kubona rero izi ngabo z'u Burundi zashoboye kuja kuzibira muri Kongo, iki ni igikorwa gihambaye cyane gose, ni igikorwa twokwita citeka gusumba nubwo hariho abantu reka ndabita abantu mbere ndabite nabubahwa kuko bayigeze kuba arabuha mu gihugu cy'u Burundi batari ko barashimishwa n'iki gikorwa cyakozwe n'izi ngabo z'u Burundi. Hano uvuga nk'amajambo Gaston Sindimwo amazi iminsi akashikija ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye aho yatanguriye kuri radio Isanganiro aja ku ma YouTube channel uvuga ashika kuri 3 nimba ntihenze avuga yuko mu yandi majambo yamagana kijya gikorwa FDNB iriko irakora mu gihugu ca Kongo. Yariko yerekana yuko izi ngabo zubashwe ku rwego mpuzamakungu za FDNB yuko zoba ziriko zirafashanya hamwe n'iyi migwi y'abajenosideri izwi nka FDLR n'iyindi itandukanye. Ibi rero abasesanguzi baragize byinshi babivuga ko ariko twebwe turacifashe kuri iyi suje ya Gaston Sindimwo umwanya n'umwanya tuzoyogura nako tugira ico tivuze ko mugabo ndagacijemo kugira nerekane yuko abarundi ntabwo turiko turatahura igikorwa FDNB kirakora muri Kongo. Bivuze ngo kumwe amateka yisubiriza turavye nabi iyi ntambara izova muri Kongo isubira hano mu gihugu cacu c'u Burundi canke itandukire mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Niyo mpamvu rero atawobura gushimira indongozi z'igihugu cyacu c'u Burundi. Reka tuziti imbonera kure kuko iyi ntambara zayibonye itaranatangura, iyi ntambara bayisomye itaranaba baja kuzibirira iyo iriko iratangurira kugira ngo bakingire umutekano w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi n'abene gihugu b'abarundi. Aha rero nubwo ndavuga FRDC igisirikare cya Kongo kiriko kiragerageza kwiremarema kiracafise igikorwa gihambaye cyane gose. Twarabonye ingene ubuce bwose bwagiye burafatwa n'inyeshamba za M23 mu gihugu ca Kongo bwagiye butangwa na FRDC. Ibi twarabivuze ko inshuro nyinshi twarabyerekanye, si twebwe gusa ibitangazamakuru byinshi byarabivuze ko ndetse byanagaragaye yuko iyi FRDC ariyo yagiye iratanga ubuce iyi M23 yagiye irigarurira. Bivuze ngo mu gisirikare ca FRDC harimwo ibihengeri byinshi cyane gose bisaba ko President Tshisekedi azoshobora kuzibira kandi bizomusaba n'inguvu novuga zitari nkeya. Tumaze iminsi tubona aho President Tshisekedi ariko araramura imikangara iva novuga mu nyimenyerezo ya gisirikare itandukanye. Twotanga karorero aho ku munsi wejo kwigenekerezo rya 31 mu kwezi kwa gatandatu aho bashoboye gusohora abasirikare bacungera novuga inzego canke se tuvuge abacungera ikirimba c'umukuru w'igihugu barenga 4,000 bari bavuye mu myimenyerezo canke se muri formation kugira ngo bashobore kurungikwa ku rugamba. Twovuga kandi n'abandi basirikare bashoboye gusohoka aho yari yagize ko akeneye abasirikare baba 100,000 nimba ntihenze, hakaba harashoboye kuboneka barenga 50,000
bashoboye gukurikirana inyigisho za gisirikare ndetse bakazisohokamwo. Ariko bwana journaliste, ibintu bivuga yuko bidahagije kuko hariho byinshi bikeneye gukosorwa mu gisirikare ca Kongo. Ibi ndiko ndabivuga kubera yuko magingo Kongo itazoba irakira n'u Burundi ntabwo tuzigera dutekana. Bisaba ko iyi leta ya Kongo novuga yiyubaka, ikubaka igihugu cayo na cyane cyane bicishije mu gisirikare kugira ngo baronderere umutekano urama abenegihugu ba Kongo. Niba bashobora gutekana niho natwe ibihugu bibanyi tuzobaho dutekanye cyane gusumba. Nivyo turi mu mahoro mu Burundi, hariho amahoro kabisa, turajya tukaryama, turakora ibikorwa byacu atankomanzi. Ariko magingo inzu y'umubanyi igisha, amahirwe yuko natwe iwacu yofatwa aracahari. Niyo mpamvu rero byoba byiza yuko iyi leta ya Kongo yokora ibishoboka byose ikazibira ibihengeri biri muri FARDC. Ahantu utanga nk'akandi karoro bwana journaliste, novuga hano muri FARDC. Muri FARDC tumenyereye yuko umurongozi wa FARDC bitubize muri Kongo ntandi hano ndavyumva, umukoloneli kanaka canke umugeneral kanaka ajejwe akarere, usanga afata abana bo mu muryango iwabo akabashira mu gisirikare, akabambika mwambaro wa gisirikare bataciye muri formation militaire, kubera yuko gusa inarume ise wabo canke ikintu ari umukoloneli canke umugeneral, usanga umwana nawe yabaye umusirikare bigenze uko. Ugasanga ni babandi yo intambara yadutse bashira inko ku rutugu biruka, kuko ntibaba barashoboye gukurikirana imyitozo ya gisirikare ku buryo novuga bashobora guhangana n'umwansi. Kuri bo binjiye mu gisirikare kubera imiryango yabo yabahamagaye. Kumbure tumenyereye aha muri Kongo nyene, usanga umusirikare yari kebereye akantu, hariho amakori wenyine yitoreza atazwi na leta ya Kongo. Ayo makori rero ugasanga ahisemo kuzana abana bo mu muryango iwabo kugira ngo abe ari bo baza baratoza, akubahuka akabambika umwambaro wa gisirikare batigeze bakora formation militaire. Ibiro ni bimwe mu bintu iyi leta ya Kongo igomba gukosora kugira ngo bagire igisirikare cugaye gikomeye gishobora guhangana n'umwansi umwanya n'umwanya. Hari ikindi kintu novuga mbere kinatiye n'isoni, aho uzosanga umusirikare wa Kongo, ndavuga aba agent cyangwa se aba homme de troupe, ugasanga n'umusirikare afise nk'imyaka ishika 80, umutama ariko agendana Kalashnikov cyangwa izindi nkozi zitandukanye, yambaye umwambaro wa gisirikare, wa wundi unamukanze ashobora kwiruka. Bene aba mu gisirikare ntabwo bari bamenyere, byari bikwiye ko babayo. Bwana journaliste n'abadukurikirana, ngira ngo murabizi yuko hano mu gihugu cyacu, mbere si mu gihugu cyacu, mu bihugu byinshi uzosanga aba agent A45, nukuvuga bakwije imyaka 45, aba asezerewe akaja agashigwa ndabitse mu karuko k'izabukuru umwaja. Abasuzi officier tumenyere ku myaka 50 bigenda nkuko nyene baba basezerewe naho nyene bakaja mu zabukuru. Aba officier tubizi ku myaka 55, aba general nabo ni ku myaka 60. Ariko muri Kongo uzosanga umuntu w'umutama afise imyaka irenga 70, 80 acambaye umwambaro wa gisirikare, agendana inkoho muri quartier, simvuga muri quartier gusa, aja no mu kirabo mu kabare afise inkoho ashaje nkuko. Aba rero ni babandi uzosanga bariko barakotesha inkoho n'imigwi y'ababandi. Bene aba kubera yuko ntabagishoboye kurinda umutekano w'igihugu, nta kintu na kimwe abagishoboye, kubera ko gusa kumbure inarume yamushize mu gisirikare akiri muto, agaca kendera kuzorinda apfa ari umusirikare. Bene abandi bamwe usanga bakwegeramo n'abandi bana babo mu miryango, ukazosanga igisirikare ca Kongo ni nk'umuryango umwe.
ugasanga mu gace runaka ndavuga nko muri shefe runaka canke muri territoire runaka canke agace runaka ugasanga igisirikare kigizwe n'umuryango umwe. Ibi rero ni bimwe mu bituma igihugu novuga kigira ibihengeri mu gisirikare. Usibye n'ibyo bwana journaliste, bene aba batama ni babandi usanga baca n'intege abagifise inguvu zo kugwanya umwansi. Iyo bari ku rugamba ugasanga aba batama ntibashobora kuja kuri front. Bene aba ndibuka hariho intambara igitangura, hari abasirikare ba FARDC bababwiye ngo baje ku rugamba, wazemva bakubwira ngo umubiri ngo nta pièce de rechange ufise. Donc ngo bakubwira ngo mwiri hauna pièce de rechange. No kuvuga bumvise amasasu baca biruka, baca bahunga kuko bakubwira yuko mubiri udafise pièce de rechange. Rero ni byiza yuko FARDC cyangwa se leta ya Kongo yotahura yuko uko imyaka igenda ku muntu niko n'inguvu z'ubushobozi cyangwa se niko n'ubushobozi bugabanuka. Bamenye yuko rero igisirikare kihari kugira ngo kirinde umutekano w'igihugu n'uwabene gihugu. Ntabwo igisirikare kigomba kuba ic'umuryango, ntabwo igisirikare kigomba kuba ic'agatsiko runaka, igisirikare kigomba kuba ic'igihugu. Niyo mpamvu rero ndiko ndasemera mvuga yuko FARDC nibagerageze bayungurure abo batama bariko barajya inguvu imisore, babambure impuzu za gisirikare, babashire mu zabukuru, babashire muri retraite, bashire mu zabukuru, imyaka yarabajanye, baje kubandaniriza ubuzima ahandi. Kumbure kubera ko bashobora kuba barimwo abafise ama experience y'intambara gusumba, babe hafi y'abagifise inguvu, baze barabahanura no kubamenyereza gusumba. Mugabo biratesone kubona umusirikare en plus umu agent yambaye tenue militaire atemberana inkoho afise imyaka irenga 70 80 kuduga. Birateye isoni kandi biri no mu bintu bisuzuguza igihugu. So nari nishimiye rero bwana journaliste ko twosangira aya majambo n'abadukurikirana mu kurindira ko duheza gutorokanya amakuru y'ivyiro ku rubuga rw'intambara aho mu gihugu ca Kongo kugira ngo ruce cyabashikiriza mu yandi masaha ari imbere. Reka rero ndabashimire mwebwe mwabanye natwe muri kino kiganiro, nizere yuko bikunze tuzakongera mu bindi biganiro tuzakubashikiriza. Ciao ciao.